understand sishobora gutahura umuntu yaroze entertainment yo muri 257 sishobora I can't understand it seriously how mushobora gufata mugaha idiri je narabivuze kuva kera ndabivuga MONIA FLEUR nta performances kandi MONIA FLEUR adahinduye management yiwe ya desa MONIA FLEUR na mamashu uzogira uzora wewe nyene wiyorganiza amasho ya mamanitiriye hama uzuri performinga wenye cyanke uzurigirira show nyene ziga nyene za mugu nangora turashaka ahantu Lino G yicaye yumve ko turiko turamuhamagara Rabingene yakiragira yashatse kugwa hasi asimina sisane ko yashitse ngaho ashaka arashira mu beat DJ twagiye ibintu vyuko je nama navuze Lino G yaririmbye Ingozi kado final aririmba Ingozi hama Mari mushaka ko Lino G aje kuri stage Bujumbura ntibamurishe come on guys nibigeze bamuri hari Lino G kaza sinzingira peut-être barabaye ama invitation ba Bface je sais pas na Bface n'umuvumvyi ndamugarukako hama achaje kuri stage ngo ndagwaye iminota 5 wewe MONIA FLEUR umuhimi iminota 5 Lino G wewe Lino G urazigene yavuye mu kayanzi wabo wewe Lino G urazigene yavuye mu kayanza uranzi Lino G atonda muri Master Music you know it you don't know it urazigene Lino G atonda muri Master Music ashaka umuziki ashaka korabo na Master Enda kayimwa urazigene Lino G yanyanzikira avuga yuko aririmba ndamupromotinge kuri Remo urabizi ivyo byose wewe weko mu mutwi wawe ari zamuguresi Dubai naho nyene baragukatiye barakugariye my dear you need to change your management team you don't have the team you need to change your management team because you don't have a head you are very stupid because you know why you are very stupid mushobora kugenda muri performance ya Messi ugende wambaye bukabana kuburyo udashobora no gukubita pa performance what do you mean performance for you the performance for you what is the meaning of the performance what is the meaning of the performance unagenda ugatamba unacheza ukerura uri artist you are there to give the show for your fans even for people who are not your fans you need to give them the show you need to perform wewe uringa uchugenda uvuga ngo ndagwa iminota 5 razi Lino G umumenya baye Lino G nkomumenye Lino G abaye Lino G ngo ndagwa iminota 5 waborewe waborewe ugacha uja ngaho iminota 5 DJ shira beat esubira umubiri yarahagarara umubiri wacugira ngo I think I don't understand what kind of artist we have in 257 music. I don't understand their mind. I don't understand their mind in 257 music. I did it. Sometimes mrekenze ndabatuka. Sometimes mrekenze ndabatuka kuko sisho gutahura. I don't understand their mind. They have brain. Really. Pushy brain. They have pushy brain. They don't have a brain. They don't have a natural brain. They have pushy brain. Because if you have a natural brain, you can't acting like some people who don't have brain. I don't understand how Miss Burundi bagutoye genda performinge uchugenda wambaye nkukumenga ugiye kwitoza kuba Miss. Why? Iyo batora
Rihanna cyane iyo batora Nicki Minaj uraze ko bari kugenda bambaye kujya bagenda biyambariye amakareso amamayo dobe istile z'impuzu zimeze nka mayo dobe amakareso gucya bagakubita ko amaboti nubwo turi mu kwa kane hakanye bagaca bagenda imbere waka kaka give me na ta my baby la how the baby nobody wanna go there MONIA FLEUR ndaguhamagaye uri kugenda ugakatika ugashika ugatangura ndabra ugakatika ugatangura oy waragiye ukatangura gira oyo muranyumva Miss Burundi nindashaka ngo joha mwanyoye wabaguriye ubabwira ngo banyoye nizo wabaguriye wewe twagiye rero ku rusaku twagiye ku rusaku kwanza nimurege kumvugisha jenze ku rusaku murege kumvugisha kwanza tuje ku rusaku ndabavuga hanyuma ndabasabye mubanze mumbabarire je ku rusaku urusaku we aya ino screenshot marishara chaboneka Bindawazi none ndabaza yagiye gukubwira abantu bagura amacupa yo kumenga arazi umufuko w'abantu bagiye muri misi ushobora gute kuja kuperforminga wambaye impuzu niyo even nyambari miss nishobora kugenda guperforminga wambaye impuzu gufata I don't understand sishobora gutahura umuntu yaroze entertainment yo muri 257 sishobora I can't understand it seriously how ushobora gufata mugaha idiri je narabivuze kuva kera ndabivuga MONIA FLEUR nta performances kandi MONIA FLEUR adahinduye management yiwe ya desa MONIA FLEUR nta mamashu uzogira uzora wewe nyene wiyorganiza amasho ya mamanitiriye hama uzuri performinga wenye canke uzurigirira show nyene ziga nyene za mugu ntangora yo erega ofite muramubona live zanje hinge muraza kuraba live ziwanje nazanye beat so gushiramo umuziki turaza gutamba je live wanje urakatika nyene ndatamba nkaryohera abafana kandi namba nisanzuye namba nicaye nakatika mu vyonzi mugabo wewe ari kuri stage as an artist She didn't even akatike maringa unakata maringa uri kuri aha mugacugenda wambaye ibintu bigufata uri gufa mugenda wambaye nadira basi afura fika pare ukagira ugafunga dira ugatangura cyenkumbura ubu MC Juma MC bwiwanje bwari ubusazi gusa uraenda
uri kugenda ukagira gutya uri kukatika ngenda bereke ukagenda wambaye dira MONIA FLEUR ndaguhamagaye uri kugenda ugakatika ugashika ugatangura ndabra ugakatika ugatangura oy wagati ukatangura kagira oyo muranyumva Miss Burundi nindashaka nyene ukagira ubusazi ugaca ucangamusha abantu ugacangamusha abantu ukagira ubusazi ugatangura kwanza kubereka na hari imisi mugabo hari utuntu ushobora kugira ugashika ukabereka ukagira Miss Burundi mwonora mugabo ugende ubigistati mwambaye ikanzi kubana uri umustar ugiye muri performance bakurishe ushaka kugira kujya ku bamisi utegura indirimbo reka ndabigishe kwanza performance yo mu bamisi utegura indirimbo hama abamisi ukabatemberamo wowe ugaseruka tegura performance za gucya wowe uraseruka abamisi bagatambuka bagukurikira none muga muzovunduruka iyo muzovunduruka muvuye mu makanevu muvuye mu muzogenda muri Maribu kakangu DJ Daddy umusitare azoba buca afise konsere uzoba buca afise igikorwa mwirukane muri Maribu mwirukane kandi Maribu tuzogira propaganda Maribu tuvuge tuti nta musitare dukeneye kubona muri Maribu DJ Daddy nadufashe ntibaje muri Maribu bataraja kuri stage hasha guhagarara umusitare muzimu ufise indirimbo genda kubita performance genda wambaye idira office indirimbo yo kuzunza ibisusu injirana n'inge ndirimbo katika maringa stage kiri itwenga bahaguruka ko muri misi babameze gucya bamaze kumva ama projet y'abantu babameze kumva uzotwarira ibirato gutanguza koperative yo gushona ibirato bamaze kumva uzogira afatirwa abagabo habara abagabo batangiye guryoherwa hari abagore baba bashavuye mugabo wewe uce uzanga uhagarare gucya ngo ryoha mwanyoye wabaguriye ubabwira ngo banyoye nizo wabaguriye wewe ngo hajya ndabona hariho utaranwa eske utaranwa wewe bagutumye ugende kugira rusansuma y'abantu banyoye muri misi bagutumye ugende kugira rusansuma y'abatanyoye come on guys there's a bullshit ugenda kugira rusansuma y'abantu batanyoye ngo hajya ngo servere ngo hajya kujya meza ngo irabura wowe bavuye iwabo niyo watumye baza muri misi kachuhagarara kagira gutya stupid King of Malayas Arvin nawe ndagufitiye inkuru Arvin Arvin ndagufitiye inkuru wa mukobwa wahayira ngo ni wamuteye inda yangarukiyeho noneho umwana murasa reka tubandanye turabandanye nyamba ndavyibuka ko ndabifise ntabivyonze c'est bullshit bijya bintu n'ibibaho bijya bintu ngo mwanyoye wewe bagutumye ugende kumenya abantu baje kunwa n'abatanyoye turashaka ahantu Lino G yicaye yumve ko turiko turamuhamagara asimina sisane ko yashitse ngaho ashaka arashiramo beat DJ twagiye
turashaka ahantu Lino G yicaye yumve ko turiko turamuhamagara. raba ingene yaciragira yashatse kugwa hasi Asa iminota isa niyo kuba yashitse ngaho. Ashaka ko arashiramo beat DJ twagiye. mbone neza ndashaka Lino G aze kuba yageze ngaha ndamuha iminota 5 DJ shiramo beat yagatswe kugwa yaciye amera ngo DJ twagiye DJ we yarahevye arumigwa DJ twagiye awe nishira wakarimbo karinoje hawe noshira wakarimbo kumuhungu wanje Lino G ndashaka Lino G aze ngaha ndamuhaye iminota 5 DJ twagiye Narafuye reka yaye kuko shira mu indirimbo Lino G bre Enter to Bluetooth. no musi mwabuze murankumbuye usidabagirira show kandi turaheza ari abantu nabona muhiteka sindamubona Kristo sindakubona ndamaze kumetriza abantu banje umungu w'abarundi sindakubona kandi umungu w'abarundi wowe natanze nimero y'abakurondere na kupromotinge business yawe ndaguha abantu sindiko ndakubona umungu w'abarundi Gatuvuze c'est la vie. Non, attends. Legend. No, I don't understand. I don't understand. Je naravuze yuko Mungu wanje my dear. Ndamugirire Bluetooth. Bluetooth connected.
turashaka ahantu Lino G yicaye yumve ko turiko turamuhamagara. Afise iminota 5 yo kuba yashitse ngaho. Turashaka ahantu Lino G yicaye yumve ko turiko turamuhamagara. Afise iminota 5 yo kuba yashitse ngaho. Ndashaka ahantu Lino G yicaye ahaguruke turamukeneye ngaha afise iminota 5 aze kuba yashitse ngaha. DJ rasha gushiramo beat duca dusimbisha Lino G DJ yavugije abantu bameze ngo bariko barondera Lino G yaje babuze umukobwa ariko ahakwa kugwa kuri stage kubera yaborewe Fericho mekendo yandeka ndagakine yaborewe ameze ngo Fericho kunyinjira je no perekode nyo yarari yaborewe DJ shiramo beat ndashaka Lino G ahari ashike nga kuri stage ndamuha iminota 5 ndamuha iminota 5 azobe yashitse nga kuri stage. DJ shiramo beat ibintu vyuko je nama navuze Lino G yaririmbye Ingozi kado final aririmba Ingozi hama muri mushaka ko Lino G aje kuri stage Bujumbura ntibamurishe come on guys nibigeze bamuriha Lino G kaza sinzi ngira peut-être barabaye ama invitation ba Bface je sais pas na Bface n'umuvumvyi ndamugarukako hama achaje kuri stage ngo ndagwaye iminota 5 wewe MONIA FLEUR umuha iminota 5 Lino G wewe Lino G urazigene yavuye mu Kayanza wabo wewe Lino G urazigene yavuye mu Kayanza uranzi Lino G atonda muri Master Music you know it you don't know it urazigene Lino G atonda muri Master Music ashaka umuziki ashaka korabo na Masterenda kumuha urazigene Lino G yanyanzikira avuga yuko aririmba ndamupromoting kuri remo urabizi ivyo byose wewe ko mu mutwi wawe ari zamuguresi Dubai naho nyene baragukatiye barakugariye. My dear, you need to change your management team. You don't have the team. You need to change your management team because you don't have a head. You are very stupid. Because you know why you are very stupid. Nushobora kugenda muri performance ya Messi, ugende wambaye bukabana kuburyo udashobora no gukubita pa. Performance. What do you mean performance for you? The performance for you. What is the meaning of the performance? Huh? What is the meaning of the performance? Performance. Unagenda ugatamba, unacheza, ukerura, artist. You are there to give the show for your fans, even for people who are not your fans. You need to give them the show. You need to perform. Huh? Wewe uringa uchukende uvuga ngo ndagwaye iminota 5 razi Lino G umumenya abaye Lino G umumenye Lino G abaye Lino G ngo ndagwaye iminota 5 waborewe waborewe ugaca uja ngaho iminota 5 DJ shiramo beat
yasubira umubiri umubiri yarahagarara umubiri wacu ugira ngo I think I don't understand what kind of artist we have in 257 music. I don't understand their mind. I don't understand their mind in 257 music. I really sometimes mrekenze ndabatuka. Sometimes mrekenze ndabatuka kuko sisho gutahura. I don't understand their mind. They have brain, really. Pushy brain. They have pushy brain. They don't have a brain. They don't have a natural brain. They have pushy brain. Because if you have a natural brain, you can't acting like some people who don't have brain. I don't understand how Miss Burundi bagutoye genda performing uchugenda wambaye nkukumenga ugiye kwitoza kuba Miss. Why? Iyo batora Rihanna cyangwa iyo batora Nicki Minaj uraze ko bari kugenda bambaye kujya bagenda biyambariye amakareso amamayodobe istire z'impuzu zimeze nk'amayodobe amakareso gucya bagakubita kwa maboti nubwo turi mu kwa kane hakanye bagaca bagenda imbere waka give me na la ta my baby la hey how the baby nobody wanna love them. No yambari kareso MONIA FLEUR ubona yambaye kareso MONIA FLEUR ubona yambaye buchiko parana nigataye yiwe n'amaguru yiwe chagenda kwa ngoga Patrick ngoga ni wafise kampuni ikora ama proteze chagenda kwa ngoga Patrick amuzuriza ama proteze hama tubone ko afise ibiguru bivyibushe wewe bara gutumiye muri misi uri muri misi wagiye kuboregwa. How people ushobora kuba artist ukagenda kuri stage waborewe please Miss Burundi abana Miss Burundi muraba artiste muri ko murangaje ko bano artiste bazo bakozi basinda babesha sindababesha let me ngenda bereke
ndahejeje mumbwire ino perform tugize uno munsi kwidasumbiye MONIA FLEUR mumbarire mumbwire wesho wazi nyuma mumbwire ino performance jewe ngire performance after pare ya usiku wa NELLYNAT tuzogira muri Maribu